Yabonye ko Mr. Ribat ujya mu genero yamubwiye ati wabonye icyatumye ujya mu tipe ndamumanura. Mr. Ribat bibisikure ko yarafite icereka rahananira kandi biragaragara ko ari karanira imitungo yase urupangu rwa se wiwe kugira ngo bikunde Mr. Ribat agarukana umuryango wiwe mu rugo rwiwe mu rugo rwa se wiwe. Amaze kumusubiza urufunguzo yamuhaye condition kandi isa nka condition igoya ati kubera iki. Condition yamuhaye niyo kurondera uwadandaje urupangu ko bita Mr. Rupfu Estiboye Yuda Iskariote amazina menshi ariko yadandaje ruya rupangu amaze kugwambura Christine amuhenze ko agiye kumuha umwana wiwe Raki maze birangira yamweretse ikikanganyoni. Hello bakunzi ba Miracle TV 257 mumeze neza ndabakunda cyane kanabwira ati Imana ibamezagirire ibampere byose mwifuza. Ndabwira ati ikaze na karibu mu kiganiro Burundian Talent aho tugira tuvuge cyanke dusesangure ibijanye na filime. Twinjiye muri indafsa kabiri gatanu ndwi aho twazanye igisata cha filime tugira dusesangure neza na neza filime bataziliye FEU ROUGE. Filime irikira bikora neza, filime irikira kundwa n'abantu benshi, filime irikirigisha imitima y'abantu benshi, filime yaririra igishika abantu benshi. Iyo nayo murayizi ni filime FEU ROUGE nkuko mubibona hajya kuri pano ya ijya machine cyangwa kuri iyo screen yanyu mwamaze kwibona. Reka ndabwira ati saison 6 mwamaze kuba mwayibonye ko iri hanze. Parti ya mbere ndibaza wowe uri kurankurikirana wayumvise cyangwa wayiravye nimba turayiraba naho ico namashishikariza abantu no kubanza uja kuruga irikera posting wako ni kwasoro hama banze urabe kugira ngo uze umvirize analyze turi kumwe tujana twumvikana kuko nutangura kumviriza analyze utararaba yo ico gice tuanalyze nta kintu nakimuza gutahura. Ariko abantu mwamaze kuba muraravye parti ya mbere muri saison 6 muze hano kugira ngo tubanze tugire analyze ati bimeze gute. Mwarabonye ko saison ya gatanu twayirangije na parti 12 uwo bita Ribat twumvise igisa nk'urusoro, twumvise igisa nk'urusase nkuko menga baramurashe. Mubizi neza ko wari karamufasha muri dossier ari Mr. Kigo bari bahejeje kumukubitago mu mutwe kugira ngo abanze ava muri dossier banje kuvamwe. Mr. Ribat naho tubona menga birabaye, ariko saison 6 yaje itwereka ko atari byo byari byabaye. Hagati yaho twariyumviriye ati mbega Mr. Ribat yari kararota, ariko saison 6 ndibaza ko yaje ibitwereka neza ko atari ko ararota. Byagenze gute rero? Mwabibonye ko Mr. Ribat ujya mu genero yamubwiye ati wabonye icyatumye ujya mu tipe ndamumanura. Icyatumye ndamumanura nuko yampangaye yanyiyumviriye kutariko yagize nyene yansuzuguye yanshinyije. Ariko wewe ufise icyo uri kuraharanira. Mr. Ribat bibisikure ko yarafite icereka rahananira kandi biragaragara ko ari karanira imitungo yase urupangu rwa se wiwe kugira ngo bikunde Mr. Ribat agarukana umuryango wiwe mu rugo rwiwe mu rugo rwa se wiwe kugira ngo babandanye bibereyeho neza. Ati byagenze gute rero? Mwabibonye ko mwace mubibona ko amaze kumusubiza urufunguzo yamuhaye condition kandi isa nka condition igoya ati kubera iki. Condition yamuhaye niyo kurondera uwadandaje urupangu esikro mukuru wamudandaje ko urupangu. Ati nawe muri ninde? Ndibaza mwese muravyibuka muri saison ya gatanu yarangiye mu bice bya nyuma ko uwo bita Mr. Rupfu Estiboye Yuda Iskariote amazina menshi ariko yadandaje ruya rupangu amaze kugwambura Christine amuhenze ko agiye kumuha umwana wiwe Raki maze birangira yamweretse ikikanganyoni igikanganyoni ikinyene yari yakoze agashaka ifoto ya Raki abazo kimwereka ngo ati iki nice ndakweretse ubwo ngo ndakwereke ko umwana wawe nshaka kuba ndamufise rero nusinya no pangu ndamuguha wese. Ariko amaze kumusinyira urwo rupangu
Christine murazi ko byarangiye yinjiye agasho kubera gusanga yagiye gukora ibisanye nk'ibitameze neza, ubutungane buza kumurondera aja mu gasho. Amaze kuja mu gasho, ibyo byose urazi ko byakoze Estiboy yaciye amwigarama amwitanga mu manyama birageragize hiyi. Kandi Estiboy muzi ko afitisha vugishi uwo bita Mr. Ira. Ira nawe akaba yarose diri yo kurondera Mr. Estiboy kugira ngo amuzane kwa Genero, maze Ira bamusinyire urupango rwiwe burundu. Mbega muri ko murabyihweza koko abantu mukunda ino filime neza na neza, murabona ko Mr. Ira koko azotora Estiboy? Mbega Estiboy ububazi baraza ahantu aherereye ko amaze kudandaza yarapangu yaguze urundi biyeje kwiberanira hamwe na wa mukunzi wiwe cyangwa umugore wiwe ko yaramaze kuba ababana mugabo nubwo bitarandikwa mu bitabo by'amategeko canke handi byemezwe neza ijana kwijana, ariko ivyo bisa n'ivyabaye. None Mr. Ira koko Mr. Ira azotora Estiboy canke Estiboy namara gutorana na Mr. Ira bizogenda gute? Abantu mwagumye muri krama rero muvuga ati turagukeneye mu ma action, turashaka ko usubira kukubita nyene byabe kwa kuntu atera imigere, turamura kumbe ya migere. Murumva ko imigere ishaka kugaruka, murabyumva ko muri ino finale ishaka kuba finale koko hamwe Mr. Ira na Mr. Rupfu bahuye. Ahantu bazohurira, ahantu n'ibyatsi bizosura kuhamera kwe, ahantu bazohurira nimba batazohura nyene Ira activity stress zibyagiye aracamwo zibyagiye aragirane, ahantu n'ibyatsi bizosura kuhamera bazo bikomeye cyane, zonyene ibintu bikomeye kubera ko muri no mwanya Ira afitisha vugishi Estiboy tena afitisha vugishi Mr. Ira, kuko Ira arakeneye Estiboy kugira ngo mutange, kandi yaramuzengereje igihe kinini cyane. Estiboy nawe akeneye Ira kubera yagiye amubuza amahirwe menshi, yurazwazwe no kumwica muri sezo ya kane mu mpera, razwazwe no kumwica mu kubitura ubuntu nyene rwamukubendera ramukomeretsa nyene bikomeye, mugabo amugirira impuhwe nyene ntiyacagatsikanyu. Rero ndibaza ko nimba koko nawe mukurikirana ino filime, ndashaka ivyimviro rero byanyu muri commentaire mumbarire mwe muri ko mubona gute, mubona gute? Bega koko hoho ujya mu general twabonye akazi kujya afise uburakari bumeze gujya, hamwe Ira yo tuzanira Estiboy akamushikiriza koko murizeye, murafise ikizere yuko rujya rupangu aje guca rumuha kujya nyene for nothing nyene uko nyene agaca muhereza nyene atakindi kintu amusavye, atakindi kiguzi canke iyo ayamubwiye ati genda unzanire kajya ka esiko hama kugira ngo azoce abasamburira imitwe hamwe. No finale mwe mugiye kuyibona gute kweli? Reka ndabwiye ati ikurega turindire parti ya kabiri aho vuba igiye kuza, hama tubandanye twumigwa canke tubandanye turyoherwa canke tubandanye nyene tuyinjira mu isi ya filime kabisa iryohere imeze neza. Hama ndababwira ati mwabonye ko muri mu mpera batuzaniye coming soon yaga filime kagiye kuza, mwari bwabone Ira akina yambaye costume, mwavyiboneye? Ibino bintu navyo bizari ibintu bikomeye cyane. No filime zari filime ngira ngo Ira yafashe ubuseriye kabisa, arumu papa sinzi filime nayo ngiye kwatoreza ibyayo, ngiye kwamenyera ibyayo, tubizane hano bitaratangwa kuja habona, bitaratangwa kuja hagaragara, twinjire indani tubisesanguye vuba. Nzobazanira iby'ijya filime nayo igiye gutangwa gusohoka. Reka rero twinjire tuzokwinjire mu zindi analyse mu misi iza, twinjire muri analyse ya filime Mwamikazi hariya kwa Fanira Bine, twinjire muri analyse ya filime Kamuna mu misi iza. Muno misi tugiye kuja mu kazi kanini cyane gakomeye gose. Hariho n'abantu nagiye mbona bapostinga ko bambe bagira commentaire ngo
barabuze kungene filime yitwa ndayibagiye gato, filime yakinyemo bakadoka vera amabura nshuti, ngene byagenze mu misi ngiye kwinjirira mu manozeya, ngiye kwinjira indani muri yo ndakumenyere ingene byagenze ho icatumye izimira cyangwa icatumye igira gutenda kukuzanira mu misi mikeye. Rero nimba ukunda analyze filime, nimba ukunda filime ndundi, ikiza no kuno kubwa ati kora subscribe kuri Miracle Tip 257 kuko hano hantu ntuzogera ugira irungu. Nimba ukunda filime ndundi kuko hano twibwira ama analyze y'amafilime aca kuri platform z'abarundi ndabakunda cyane. Kanabwira ati Imana bampezagirire. Ni one boy Valas Kira from JT Paradise KBBC. Iyi ni Miracle Tip 257. Ciao ciao, hasta la vista.